twarashoboye gufata ingingo ku bitari bike. Icya mbere kikaba ari kijanye ni iradiyo bita Ntumbero FM ikorera Ngozi. Iyo radiyo yarabayeho ikorera i Bujumbura, hanyuma irarenga amakosa ategekanywa na rya tegeko rigenga ibinyamakuru mu ngingo yazo 18 na 39, ndetse irarenga irakora n'amakosa ajanye na rujya rwandiko bagirana na CNC mu ngingo yayo 12 na 16. Ivyo rero vyatumye ihagarikwa vy'agateganyo itariki 29 z'ukw'icumi mu 2017. Nyuma y'amezi 6 yarasubiye irugururirwa, mugabo yugururirwa noneho igiye gukorera Ngozi irakora, yugururirwa itariki 24 z'ukwezi kw'indwi mu 2018. Irakora ica yongera kubandanya ikora ya makosa nyene, aho yaciye ihagarikwa gushika kuri uno munsi. Yahagaritswe itariki 9 z'ukwezi kwa kane mu 2020. Iyo radiyo rero twarayigendeye bikwiye, turagendereza igisabo cayo kuko yarahavuye irabandanya yandika idusaba ko yosubira gukora ku mugaragaro. Uno munsi rero twabemereye ko bagiye kongera gusubira gukorera ku mugaragaro, bashoboye kwihweza ivyo twasavye ko bakwiza bisabwa n'amategeko. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.